urabona ijya BMT kwa Mede ego BMT je ndabaza abantu babiri umwe nakunze kugaragara sino muvuga oya reka tumuvuge urumva naje ndabaza ari babiri yuko ari Mede nanuze na giti none vyoba gute vyoba gute rega je niraduzwa nakazi no ariko nico gihe nakubaza ngo uri kwanera mwawuzwa nakazi none uyu umwe amaze gutera kumutu amaze gutegwa ivi ni mugihuzwa nakazi none ushatse kuvuga kubera ushatse kuvuga rero impamvu nakijayo narafushe yawe ugira neza ivyo ukora birahambaye nari narakumvise none nakubonye uri yawe yo yawe wanje ivyo nkorera ni danje erega bisiga ubwenge kuba wahinduye ubuzima bwanje ubu sinkigira kwicuza kuko mfise wewe gakiza yawe wanipenda na malizika siwezi toka nikaondoka zaidi yawe hakuna mbele zako mimi napata raha ndo maana kila siku mimi naimba yawe ugira neza yo ivyo ukora birahambaye nari narakumvise none nakubonye uri yawe numeze nk'umwana w'umuntu utegekeje ijambo ryawe niryo ryangize free ku buntu nkaba ndi gushima ubuntu bwawe nunyiregagize ufata ukuntu kandi nzufise byose ari gwawe kandi wobimaye no ku buntu maze kwizera izina ryawe you made everything online now I'm happy long and blessed and soon to be successful my yawe so fantastic ntuzikubesha no guhemuka mwe n'ibibazo n'umuga urukundo rwawe ni expire urukundo rwawe ruzohoraho ni composition yacu bamwe rero bamaze gutangura kwibaza ati ngo nagakopi ka yawe nyene yawe si wacu ariko amarape nayo wacu muvyumva gute by the way bula kunzi basenga media nize kumeze neza umwerere hose nyene Dennis Stone ngisanzwe nyene Stone wasisi nongeka namuyera mu kibanza nk'ibisanzwe ahanya turi kumwe na Justin Nabile ariko nk'ibindi vyoza nkuko twama tubi everyday man kuryama ni vyatwese ariko kuramuka ni kubwo ubuntu bwo witeka nyene karibu Justin Nabile asante papa mu bwami bwa Sengaa Media yego kabisa ndibaza singira umushitse hano ni bya gatatu umaze kuba umusangwa cyane by the way Justin Nabile urameze neza cyane kuri ndashima akareka tukavuga kiri kare guys Justin Nabile afise yani inuze yiwe yitwa Justin Nabile kuri Facebook page yiwe yitwa Justin Nabile Kabarsa aragiye kunda uko nawe yitwa Justin Kabarsa yani baritiranwa ukuntu urabona sasa rero Justin Nabile akaba yakoze filme yitwa The Same Blood right amaraso amwe amaraso amwe kigwaca kuri channel ya FTV yaga filme keza cyane bagende bakarabe na Justin Kabarsa nawe ako yakoze filme yitwa Kazi umuvumo yese savuba saye muzoyihabwa iboro by'abacici iboro yani shamba ritiji nabonye trailer nyene yahabuye gaye ubwo rero tuzogera kurabara gati ya Justin Nabile na Justin Kabarsa nyene ninde muntu azogira eje nakunda guhangana tujanye mu mahiganwa oya yega n'ubu nyene ihiganwa giterambere riba rikenewe ihiganwa ribi ryari ryo kugwana ingumi utangwa nkatangura kukuroga nimba mwohangana mukora ibikorwa byinshi ivyo ibikorwa vya cyane bimaze gukundwa bica biteza igihugu cyacu imbere kandi mugabo no guhangana ni sawa mugabo biba vyiza iri kuratsinda iri kuratsindwa yego nico kituma rero Justin Nabile niyo mpamvu rero Justin Nabile abantu benshi rero Justin Nabile kaduhere kuri kino kibazo kivuga nti ari abantu benshi bavuga ati Justin Nabile ukoresha amarozi muri ibintu vy'amasinema kubera ko ngo filme zose ukora ntabwo wigera ukubita swata abantu ni kubavuga canke oya none je no bikubwira ko tuzinanye oya kweri barabesha cyane kuba nkora filme abantu bakayakira neza ni ibintu bibiri yaba numugisha novuga n'amahigo y'igikorwa eka nongeye ko ni ca gatatu ariko coco si cyane n'ubwiza bw'igikorwa nabwo baburimo rero buriya hari ibintu mu bintu byose tuba turiko turakora hano ku isi buri kiremwa muntu
kigomba gukenera bino bintu bibiri umugisha uvuga ku Mana hamwe n'amahigwe y'ibintu tuba turimo tuba ego yani impano ntabwo bikenewe ngaho onya ibindi bica biza nyuma okay. Kuko niyo mpamvu usanga impamvu ngubwira ko hakenerwa amahigwe turashobora tuko dukora ibintu bimwe kandi ugasanga wewe ukukora ibintu vyiza kukurusha kundusha ariko ntibigere kure ariko je ndiko ndakora ibindi bintu bitari na vyiza cyane bikaraba ayo niyo yamarozi Juste na Bill baravuga ati ngo akoranye na Dodo umaze gutandukana na mukimara gukora filme ngo yitwa Ikosa Dodo yaciye ahebeba ngo sico cyonyene ngo Abel Nduwayo amaze kukwirukana ari anya acagenda gukora ngo ya filme ukuri ni ukuhe nawo nyene yaciye ahebeba ku buryo abantu baca bibaza rero nti mbega baca babikonfirma ngo na Bill Justin arakoresha amarozi kubera ko ibaze Abel afise channel iri mu 80 combien yani yaba subscribers kandi Abel azwi yuko ari umuvyeyi wa filme ndundi ngahanya mu Burundi ariko Justin na Bill wewe wanakoreye filme The Same Blood kuri channel shasha ni channel tigeze cyako na filme na rimwe ariko ugaja ko ngaboro filme gacitwika none simva Justin na Bill ko ibintu boba bagukeka ko ari amarozi zo bari vyanyazo manaje ukabimisha kandi n'inshuti yawe oya niyo yamahigwe ndakubwira niyo yamahigwe yawe rero kiriya gyabereye byarabwa kubera ko wari uriyo umaze kuva ucuvana n'amahigwe yose niyo mpamvu Abel yahebevye rero kurya filme y'ukuri ni ukuhe je ndibaza navuze ko nta muntu ndi buvuge hano ariko reka ngerageze ntangu umuco cyo kintu ca Abel okay nivyo jewe Abel twarakorana mu nyuma ndahagarikwa haraheze igihe kitari gito mpagaritswe ariko je novuga ko ukuntu ndiko ndanariza ariko ni kuvuga muri G5 hariho abantu bari bamaranye igihe na Abel Nduwayo abo bantu bagiye bagaragara mu bikorwa byinshi vyiwe sinzi ko ntaho yego rero abo bantu twobavuga nimba atari atazitwaye oya ntitubavuge rero bamwe mwabo bantu ni kuvuga bajya babone bari hajya ibihumbi bajya abantu babifisemo uruhara donc bafisemo uruhara hari abantu muri bajya aba subscribers yani harimo aba subscribers banuze bakunda bajya abandi wenda yego bivanye n'ikiringo bari bamaze hari yababona uriko urumva kujyo bavuga ati uyu naka ndamufana kandi umufana gufanye akugwa inyuma sinzi ko ntaho exactly rero iyo uciye ufata bajya abantu ugasa nk'ubakurayo uriko urumva bajana na babandi babafana hariya yego ni kuvuga we urapungukiwa yani udapungukiwa yego ashaka yagira ikintu ushaka igabanuke wawe kigabanuki wawe kubera iki hari abantu bavuye hariya bakurikira babandi sinzi ko ntaho ndagomba impamvu rero twebwe hano biri no mu mpamvu bidusubiza inyuma ntidukorana n'abantu ngo tugumane nabo turakorana n'abantu tukamarana igihe hakagera igihe tukavana ego cyane tukiri ngaho ndagwa akaruru ka hafi urabona ijya BMT kwa Mede ego BMT je ndabaza abantu babiri umwe nakunze kugaragara sino muvuga oya reka tumuvuge urumva naje ndabaza ari babiri yuko ari Mede nanuze na Giti nakunze kugaragara yego ariko abantu benshi bazi Amede ariko ugiye ukegera Amede azi akamaro n'agaciro ka Giti akaba ariyo mpamvu gira nino saba mazi imyaka 10 na bari mu gakino kamwe bakiri kumwe yapa ni kubera iki rero Nabire bico cakinire ndakubwira Nabire tukiri ngaho nyene nakinira nagwe kandi karorero ka hafi oya narakibagira kwanza kino kibazo sivye Nabire ari ukuntu usanga umukozi ashobora kuba ari umukozi mwiza reka ndagutera inkuru ndeterere rimwe n'aba bakunzi basenga media habaye umutipe yari umukozi cyane sasa kuba umukozi yari umukozi bimwe by'ugwego ruri hejuru yakorana n'undi mugabo akuze cyane yamwigisha ukuntu agomba gukora ujya mugabo arapensiona arabivamo ujya mutipe acakomeza kuzara ko Justin arakomeza gukora amaze gukora Abel amaze gupasiona ako Justin abona ntebwo ko aramuza agaciro akwiriye acagenda arabwira Abel mutama nuko wowe kuri ya company wakoze imyaka myinshi cyane nashaka umbwire wakoresheje ibanganya bakibwira ngo abantu bakubaye hanyuma Abel acabwira Justin ati umva ndakubwira ikintu kimwe burya biba ngombwa yuko umuntu agira iki aza kuko itara iyo ryaka buri munsi umuntu nta muntu yigera amenya agaciro kayo sasa rero ikintu gihari ngaha aya itara rimaze kuzima ijoro rimwe umuntu acahereza agaciro ryatara kuko acaza umwijima urumva
ujya mutipe acaramubwira ati rero ni basi zurasaba konje kugira ngo bazo barasaba arabona agaciro kawe. Hama ujya mutipe acarahaguruka arageraho. Hama Nabel aramubwira Juste sindaheza kukubarira. Umva ndakubarira wacha bwa Abel wakoze Sara je narangije. Juste acaragenda. Ashise ku kazi nyine agakora agasaba konje. Agataha. Ataramara imisi mikeya bagaca mu telefone ngo Justin bari udahari na undi muntu yokora bino bintu. Hama then Juste arakagaruka agakora. Juste abikora kenshi. Maze kubikora kenshi acarataha uwo musi agiye gusaba indi konje baramuhereza ariko agaruka yakonje iheze asanga bamaze kumusimbura bamaze kwashira wundi muntu. Juste arajya umuhari acagenda kubibwira Abel nuko wambwiye yuko ndamusavye konje yuko itara rimaze kuzima yari umuntu atangwa kubona agaciro karyo. Abel acarakubwira acabwira Juste ati ni wowe warihuse cyane arizo ntari bwarangize kubwira kuko bugiye atarariguma ryakarizima baca baririndura bakarishaka kwirinde. None Nabel kibazo canje kirabaza uko oni mbega ntabwo ushobora kuba waramaze gushika ku rwego cyo kubona yuko wewe nyene uri umutwitsi uri furuka kwibona yani ikomeye yani shaka okay kwigira ubwibone kuburyo uvuga ati rero ni ngaha anya ugatanga wende ugasanga utanguye kuzana ibintu bitamworohereza Abel kuko je ndi Abel sino kwikura umuntu nkawe. Ego bo sindi umwiranda sivyo sindi umwiranda sinoja ngaho ngo niyemere cyane. Ariko novuga ko nimba no ari ubwibone yampoye sinibaza kabisa. Sinibaza kubera ko igihe cyose kubera sometimes turandikiranira aranyandikira ashingiye ku kazi arambwira ati kabisa urakora uri umukozi mwiza ubikora neza nibyo jambo yamambwira buri gihe uri kurumva none gashaho oya Nabel umuntu amaze kuvuga ico kintu ari ikintu agomba kuza ijambo rivuga ati ariko akanenge rero akanenge yego uri umukozi mwiza pe urakora cyane ariko pako nini. Okay impamvu ego ni wayizi yamagaritse yatumye amagarika. Juste Nabel ariko turabizi neza yuko Abel bakuza Sengaa media turabizi neza yuko Abel yakunda nera cyane. Turabizi neza ko Abel yakunda nera bimwe by'ugwego ruri hejuru kandi rero na wewe tuyani bivugwa neza yuko mugikora the craziness niho hanu hatanguye kubico ku buryo Abel nashike no oya ivyo byo Abel yanabinyibwire je ubanze ku giti canje kajyaga ngo kanwaye umukobwa je nari nararuhiye cyane urabona umukobwa je ragize icyama marenda mugiresha ndamwitaho ndamuputagatisha ngo yarameze yani n'umuntu umwe yarabaje kumuramutsa yani ibintu nk'ivyo kajyaga ngo kakanyakamenge kajyaga bivuze mu majambo make yamoye ntela nikushatse kuvuga exactly yumva we ko impamvu wari unayizi reka je nani unarinzi oya waruyizi na waruyizi je umviriza reka nkubwire je ko nabifashe magariko nabifashe nkaho umubosi kampuni ari abafise imirimo yo guhindura abakozi akavuga ati wenda uyu mukozi ntari kanshikana ku cifuzo canje nkuko ndabishaka reka mpindure umukozi. Ivyo ni ibintu bisanzwe mu ma business yose aba uretse no mu ariko uyu umuntu agiye guhindura umukozi ahindura umukozi aruta wahoze kuko nta muntu akunda gukora amanuka hasi. Uwo yahinduye ku buringanire rero kurutana niyo yamahirwe bihagararako urumva kuno si ntidushobora kungana niko bigomba kumera. Ujya yazanye ashobora kuba nduta canke je nkamuruta. Ivyo rero bicamake ujya kuzanye ujya yazanye ntabwo amuruta ko ibikorwa birahari ukuri nukuwe na the same blood na namwe bihuriye kuko the same blood kiraragwa kandi kuri cano shasha mugiye ijya nuzeye ukuri nukuwe iri kuri cano imaze imyaka n'imyarika urabona nyene rero icyo rero nako mvuga ni iki je mu gihe uri kumbwira ko ibikorwa ngo bikora neza utari kumpora ibikorwa ukashaka kunza kumpora izindi impamvu z'ubuzima aho hantu mba mbona ko nta professionnel burimo numva burimo. Nabel kanaje ndi Abel nkunda nera vyomba bazamuka bibaze wo mukure mugiye gukora icigwa nyuma gukora icigwa uca wandika indi filme ngo ingingo umaze kuyandika ucumuza na Chris uyu munsi mutiba akaba yamutereye ivi none wibaza yuko byari guherera hehe. Sawa ukiraho rero none jewe nimba yaramura nera ngo mama namutwaye nera
umva renda mutwaye kumushora kundi waramushoye kubera ko yakaba yatavuye ari aboro kwa Ben nabwo akaba yarahuye na Chris urabona guys rero urabona umuco nuyu jewe ntabwo nigeze ntwara nera ariko uko cyambere nera si umwana muto wo gufata ngo va muri G5 wingo yego nera yarazanye proposition yo gushaka gukora ibintu vyiwe kandi nibisanzwe umuntu gukura ni bo dukora film icigwa urumva dukoze film icigwa Abel arayiboneka namwe yego uriko urumva yego ayirimwo biragenda neza ico gihe rero atashaka gukora seri ingingo azanye ingingo urumva wewe director ushira propose ni yuko abakinyi bagomba guhinduka abakinyi ko bagomba guhinduka ababonetse mu cigwa batagomba kuza mu ngingo yego nuko bimeze buretse kwanza atwo turatanga umuco sivye etwo turatanga umuco ababonetse mu cigwa nibaboneke mu ngingo nashaka guhindura ibintu abantu sawa Ornera icigwa yarayikinye mu ngingo yarayiriyemo sivye Justin Abel icigwa yarayiriyemo mu ngingo yarayiriyemo none ni kubera iki Ornera niwe yari nyene cano ni kweki Justin Abel yagumye mu ngingo ariko Abel ntaboneke mu ngingo twarabuze hajya hano nakinye twarabuze casting y'umuntu yo hakina cyamvuga ati reka supporting aho ubundi Jesse nkunda ku directing ngo nongere nkine barabiza abantu dukorana ariko uvuze ati turabuze umuntu kugira ngo gende neza ndakibamo yego sawa hama ikindi kintu rero bimaze kugenda uko ntibyamuguye neza aciye yibona nkaho umengo hariko harabagu guhangana rero filme kiragira iki kirakunda filme imaze gukundwa filme ingingo urumva nawe acavyegereza umutima kubera ko ikunzwe acabibona nko guhangana uriko urumva kandi ikindi naco iyo uri kurandika cyangwa iyo uri kurakora ahantu habiri igigogwa ino kigakundwa kuruta ikirino nizo cyane tuguze guhura nazo ino ni ngombwa habe hakano kuvuga nti uyunya kashira ingufu nyinshi ino ariko aragira iki akwara ayirenga kandi sivyo ushoye gukora kino kintu kikagenda ikibikanga none ko wavuze watugwatanga uvuge ku bintu vyerekeye amahigwe sasa ayo mahigwe ni gutari yavyanka ari abigakunda kandi yani umuyobozi w'ibintu ari umwe niyo amahigwe y'igikorwa sinavuze amahigwe y'umuntu n'amahigwe y'igikogwa imbere ko igikogwa kiba ciza kirakenewe n'amahigwe urumva akacaze rero wamugisha w'Imana amena ujya mugisha w'Imana n'ucukwe yego tutuma abantu bacakira neza rero nivyo rero ndi kukubwira inyuma yaho haciye hatangura ibintu kuba bitagenda neza ariko rero byaragiye byaraheze asubira kuba umwumvikano turakora ariko mu nyuma narahagaritswe mwe muradikora yego uriko urumva sinikuvyibuka waragiye urakora hari nagiye ndakora biranka gose bamura abakobwa kuko naje gusanga umu director ajyanye ntabwo abafise uburenganzira bwo gukoresha umukobwa wo kuganiriza ngo kwiyegereza umukinyi w'umukobwa especially ari mu mababa yanu bagoye abakobwa bagoye nicyo kuri kwimaka ibaze rero nacara ngo kuzanda gushikira kuvuga ati nimba je baramoye abagabo bafise umugore nkunda kandi nemanga wewe rero uri single kwanza jiste uri single single sindagira je ndacari muto ibintu by'ingondo by the way Justin Abel Oyan umaranigiye ukorana na Ornera nyene kuva mwatanguriye mukajaye muri kukibiba hose arimwo muri Zaikosa muri Sorry gato naguciriyemo sinaye bwaheze yego ivyo uvuga ngo nera ngo namuyoboye kwa Chris yajaje gukina ingingo nk'umukinyi oye nabwo uca tubikuraho ivyo oya abantu nabo bafitima sawa ahubwo ikibazo niconya rero ni ko Chris yaje muri filme imwe agahita amukundanera bagatangura guteretana aya ni ibintu bisanzwe bari no guhurira buretse Justin Abel we na Ornera muri The Craziness imanga kukibiba ingingo icigwa ikosa abantu hose mwagiye mukorana na Ornera cyane wowe ntabwo mwigeze mukundana na rimwe oya je ntabwo mvanga inkundo nakazi umva nabwo avanga inkundo n'akazi guys bakoze Sengaa Media kuvaho nuze Nabil nani Chris Izo atereye ivi Ornera Mutoni arakanu kanditse kwa Juste kwa ko boro nabwiye ndamwandikiye ngo yo bro where are you akamujya bandi kwanera bari ndi kwanera lakini kuvuja ibije boro vyivi bibaye
abiyakuwa tena. Man. None vyoba gute? Vyoba gute? Rega jera niraduzwa n'akazi. No, ariko nico gihe nakubaza ngo uri kwanera mwawuzwa n'akazi. None uyu mwaya amaze gutera amaze gutegwa ivi ni mugihuzwa n'akazi none. Ushatse kuvuga? Kubera ushatse kuvuga rero impamvu nakijayo. Narafushe. Uko mutoto kwani? Uri umwana none. Narafushe. Uko mutoto kwani? Acha tubiyako. Man. Urukundo rwabo narushigikiye. Bakunzwe Sengaa. Chris Izo bakinanye na filme imwe ngingo bashaka batangwa guteretana. Ariko uyu bamaze gukora na filme zirenga standard kandi zose zanditswe na Juste. Kuki biba? Ikosa, The Craziness, Imanga, Icigwa nande kandi. Nijya nuzeye. Nijya ingingo amwe ni kandi the same blood yikirasoka uyu mu Rwanda East African Love. Ari na East African Love. Yani izo ni filme icenda zose bamaze guhurira ahantu hamwe. Ariko Juste kweli ntabwo basi wigeze uba crush ngo mukunde nera ureke kubimubarira. Kuburyo ukaba ari zo je no mukunda nkareka kubimubwira. Yo bari depression rega niyo mpamvu zakijiwiwe. Semesha ukweli. None abase umva. Unuko uhagaze kuri nera wenyine. Niwe mukobwa wenyine twakoranye. Principal ni yepek niwo maze gukorana ivyo bikorwa vyose. Jewe wanashima ibikorwa byinshi rero jewe. Nagiye ndabikorana n'abakobwa benshi. Inde nande gasha. Je nakoranye na Dodo. Nkolana na Mimirindi. Tukiri ngaho. Kwanza na Gaga. My life story sinayishizemmo. My life story sinayishizemmo. Sinanashizemmo niyo onya wakoranye nande. Like numva ko benshi ari abakobwa none. Uretse kwanza iyo ingipako ngiye urusema ni yaye. Ifilme yoje kuvuga iyindi. Ukorana na Arvera, Mimi na Dodo. Gaga. Okay, Gaga. Sasa Dodo Mimi yani orina nabwo yari kwa Dodo. Yariyo. Okay. Kwa Arvera orina nabwo yarari. Izo bisobanura iki none? Oya usanga Nabili yo yarafushe gusa wowe nubimenye ko wafushe. Gusa nyene bibaho kaka nyene wowe wihangana. Nico kibazo cyo kuba crush guys. If you love someone you say bivuge mbere yuko uhungabana uko unaona. Ndubaza abantu bose twakoranye. Abantu bose twakoranye. Ntabwo mvanga inkundo n'akazi. Deja ukimara kumamagara tugakorana. Kabara akazi. Je nshaka nka sister. Ego sha na sister. Kugira ngo tubireke. Man inkundo zirica akazi bro. Mbwirira Beri. Yani imanuro basi wo muhereza nk'ubunyura musuhuye nawe. Kuko ndabisikirigana ko arakiraba. Abel. Abel man umva no muhanuri. Oya man umviza Abel mwarakoranye. Oya umva nubwo mutagikorana ariko ubasha kubona ahantu pefasi penye kwane ndanashindwiya. Kurabona anakorananirigwa. Kugira ngo basi nyambo ukuri nukuhe ahantu yotuma agira kugira ngo yani iboro yongere kandi izamuka idoge. Oya numuntu akuze azi kwifatira ingingo kandi ikindi naco impanuro sino zimuhera hano. Tushoboye no guhura turi babiri nkamubwira ati mzee. Aranabizi ko ndamukunda kandi ndamwemera. Ndamukunda pe. Nkamubwira ati mzee wowe ndagukunda ndakubaha. Jefse ni cyumviro nzoterera. None ariko ubu aramusagarutse akakubwira ati Nabil ngo amaze kwirwana incuro zibiri akakugarukana incuro zibiri. Yonge kandi akakugarukana Nabil ugenda gukora nyene nk'ibisanzwe. Cyane dukira kumvikana gusa kanoti. Cyane gose. Okay, by the way, Nabil wakiye kwandikira filme umuntu bimufata uburyo bungana gute? Yani ku buryo abavuga ati umuntu wese agiye kugurana na Nabil ngomba kugenda nitegekanije kuno kubona. Oya byo turavugana. Inbox tuvugana gusa nta sinzimba cyane. Ego kandi abantu cyo mumubukire kwenana na Nabil mukore kuko araroga. Urumva bajya abantu bose aba yarakwiye kwa Abel ko yatanguye abivuga ati ngo ikosa Abel yakoze yakuye ba Ornera muri rya filme ukuri ni ukuhe akuramwo bacamamara akuramwo ba Nabil kandi bajya kira muntu wese arafise fan base yiwe. Aya nabwo yakine ngo acteur principal muri rya filme. Urabona yani uva rero bakabasazwa afise fan base yabo. So bigaca bituma rero ni babano gaca bimukira hano Juste agira. Bisigura ati rero namusigurije akazi unya ntabwo uzohomba. Ni filme imwe yonyene cari shiba monetize. Iyikurikira utangura kurotira amafaranga ya YouTube. Kandi abibutsa Juste ngo aracari single. Ndabisubiyemo. Juste ati ngo aracari single. Juste? Ndi single ndi serious kabisa. Nabil, eka tugushimire basi kuba waje kudushimira. Asante sana. Ubwo rero the same blood irapitaka sikugana sikugana. The same blood ni filme nziza kabisa abantu bari kuyikunda. Ni nziza kwe ni gikorwa cyanyacho. Abantu bari ko barayikunda ica kuri FTV
kuwa gatandatu buri kuwa gatandatu saa 3. Umengo ni FTV 257 257 ya ucuyibona hajya genda muyirabe muzogaruka mushimire mu nyuma nganye kuri Sengaa ati kaya gafilme niko ndi kuronga ama message menshi abantu banyandikira uri gukora ku buzima bwacu iki niki buriya yo ni inkuru nziza guys abantu bakundara ku mbuga abantu bahurira n'abantu ku mbuga bikigena murabe the same blood yani ifise creativity nyene ya bien sana nyene nk'ibisanzwe buriya abantu bahurira ku mbuga barahemukirwa cyane. Okay akaja mu basi rero kai romantique kuri bajya abantu bagukurikirana b'abafana babo yani nka dialogue imwe warigeze kuvuga muri film yani wowe ubwawe uvuga ngo ugakunda okay ibintu sinigena ndabivuga muri film ariko reka ndabivuge buriya agaciro ikintu cy'agaciro akenshi ni ikintu kiba gisa nkaho kidahari kandi gihari gusa kibonekera ku mwanya wacu bishatse kuvuga nti no bigereranya nk'ubusa urabona ubusa iyo buri imbere ya kimwe uguma ari ubusa ntacyo bumaze ni 0,1 ariko ubusa iyo ubushize inyuma ya kimwe gihita kigira agaciro gakomeye ni kuvuga gihita kiba 10 wongeye kubundi 100 wongeye kubundi 1000 gushika ku matriyoni n'amamiliyoni. All right washaza gusobanura ko exactly shatse kuvuga yuko dushingiye ku kiremwa muntu hari abantu bashobora gusuzugura umuntu uno munsi bivanye nuko bamubona ataca amaze ariko umuntu akazogera muri cya gihe cyanyaco akazogira agaciro ugasanga umuntu uri gusuzugura uno munsi ejo niwe akubereye inzira y'ubufasha bwawe urumva twige rero guhereza agaciro buri kiremwa muntu cyose kubera ko kimwe iyo kiza gusuzugura ubusa nticari kuba 10 bibiri nibisuzugura ubusa nibizoba 20 sinzi ko mu ntahura rero duhereza agaciro buri kiremwa muntu uko kiri kose tutitayeho n'ibihumbi 100 biramutse bisuzuguye ubusa nivyo umuriyoni agabonda gakunze rero ngiye kubatera ivi nanje abakunzi basenga media jewe yani kuri mwebwe ndubusa bica bivana n'ahantu muzonshira mushize imbere yanyu naco zobamarira ariko unshize inyuma yawe arizo kumara ikintu kimwe nimburi 100 nzoshaka guhindukira 1000 nimburi 1000 nzoguhindukira 1010 nimburi 1010 nzoguhindukira noze nimburi 100 nzoshaka guhindukira umuriyoni bizovana nabo ubusa bwanje jewe ubusa aho uzonshira ko nasemaje ya fresh sana kayambire kuryama ni bya twese kuramuka ari kubuntu bw'Imana nyene yari story nk'isanzwe